bene icyubahiro mwese muri ngaha bavukanye muri Kristo namwe bene data kuri uyu munsi wo kwigina no gukenguruka yubile y'imyaka 25 maze mwibanga no mu butumwa bw'abasubiriza abatumwa nongera nugurura umwaka w'ubutumwa w'ibihumbi 2025 ushira 2026 nashimye kubasangiza kuri aka kanyamuneza kuko umwe wese muri twebwe aremwa n'Imana imufise ko umugambi mwese uko muri ngaha Imana yabaremeye ko ibakunda ibafise ko umugambi maze iyo Mana ikamhimbarwa nuko umuntu yakiriye uwo mugambi w'Imana akawurangura. Nibyo twumvise kuri Yeremiya mu gisonga cya mbere kandi dusanzwe tubona no ku bandi bahanuzi bose. Uyu munsi rero nkenguruka bwa mbere ko Imana itandemeye ubusa, yandemye ifise ko umugambi kandi umugambi mwiza wo kuyikorera nk'umutumwa wayo ndumwepiskopi ubwa mbere muri diocese ya Ngozi imyaka 18 be no muri diocese nkuru ya Bujumbura ndumijeho imyaka 7. Icyaka biri mwofasha gukenguruka nuko nabonye ko Imana ari mudatana mu ndagano. Ico yemeye Imana iragishitsa, naho twebwe tutoguma duhagaze neza Imana iragishitsa. Nguko yavyemereye Yeremiya iti ntutinye nzoba ndi kumwe nawe, niko naje nabibonye mu buzima bwanje mu butumwa Imana yanshize. Imana yacu ifise urukundo rudasanzwe ku buryo iyo igutumye ukayemerera iguma yonyene ubwayo ikwiherekereza, mbere akaba ariyo yirangurira ubutumwa wowe wibereye nk'isuka mu minwe y'umurimyi. Uko niko nabibonye kuva mvuye mu micamo ya Gisuru ca Ruyigi iyo mvuka nkaja mu Ruyigi, nkaja i Muyinga, nkagaruka i Gitega, nkaja i Ngozi, beno ngaha i Bujumbura. Henshi muri aho nahabaye mu bihe rimwe na rimwe bitoroshe igihugu cyacu cagiye kiracamo, ariko naho udusaraba tutabuze sinigeze mbona ko Imana yantereranye ubutumwa, ahubwo nagumye mbona ko iyo Mana iziranjabutsa n'ibihe bihambaye by'amabanga naciyemwo kubw'ubutumwa natoranye. Nico gituma ku munsi nk'uyu ndabasavye ngo mumfashe ndayikomera iganza. Bene icyubahiro bavukanyi, inshuti, bagenzi, ku munsi nk'uyu nashimye gushingira intahe Imana mu rukundo rwayo kugira ngo ntamwe umwe wese muco yatoranye asubiza agatima mpembero ku ibanga rimwo ahabona urwo rukundo rw'Imana rutigera ruvirira umuntu. Kandi ntimwibaze ngo Imana ishigikira intungane gusa, abanamba ishigikira umuntu wese mu nzira aciyemwo iyo yemeye akayumviriza. Nibyo tubona mu buzima bwa Petero twumvise mu nkuru nziza. Niba Yesu yahavuye yubahuka agashika ku rugero rw'uko ashinga Petero kumuragirira intama ziwe, suko yari yamubereye umwizigirwa, abanamba ni kubw'urukundo rwiwe rwama ruduherekeza
ngo rutuvyure niyo twaguye. Kugira ngo tubitegere neza, twiyibutse ko mu ntango Petero yari yahaye icizere Yezu mu gutanga inyishu nziza y'ukwemera ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Ni muri ico gihe Yezu nawe yari yaciye amukeza turaharashe, uri Petero, no kuri iryo buye nzokubaka ko eklesia yanje. Tubisoma muri Matayo 16 kuturongo kwa 18 na 19. Ariko bidatevye uyu nyene Yezu yari yise rutare ntiyatevye kwiyerekana nk'imonyi mu kumwihakana gatatu kose muri ca gihe cyo kubabara no gupfa kwa Yezu. Kandi n'ikindi kibabaje kuruta nuko uyu nyene Petero yari yarahiye akarengwa ko adashobora kuzomuhemukira, ko adashobora guhemukira shebuja, ngo naho ko gutanga ubuzima bwiwe ngo azobigira. Nk'umuntu akunda uwundi bisanzwe, Yezu yari kumva yarengewe agaheba Petero nk'umugenzi yamuhenze kandi akamuhemukira. Ariko rabe aho kugera ingere ku yindi, Yezu uyu munsi bahuye yazutse aciye amuha akaryo kuko yozimanganya ubuhemu bwiwe. Nk'uko yari yamwihakanye gatatu kose, Yezu amuhaye akaryo kuko yerekana ukwisubirako gatatu nyene. Ngubwo urukundo rwa Yezu, ngubwo urukundo rw'Imana yacu, ngubwo urukundo ruduherekeza mu ibanga no mu butumwa Imana idutorera. Iyo twahemutse Imana iratwegera iyo nyene, kandi ariko twahemutse ikatwegera ikaduha akaryo kukwerekana umutima wo kwisubirako iti urankunda naho wampemukiye, urankunda, kugira ngo turonke akaryo kuko twokwisubirako. Bavukanye ico twomenya nuko mwene urwo rukundo rwa Yezu ariko ruvyara umusaruro mwiza, kuko rurema umuntu akaba mushasha. Aho ukurekera mu buhemu wahemutse bituma pakagirire, ukugirira impuhwe wahemutse no kumuha akaryo ko kwisubirako biravyara umuntu kundi gusha. Kare na none umuntu akugiriye iciza wagira uturanjaye. Ugutanga ikigongwe no guha akaryo waguye kukwivyukiranya biravyara umuntu bushasha. Nivyo vyabaye kuri uyu Petero, aho amariye kubona urwo rukundo kigongwe rwa Yezu, akabona ko yemeye kumushinga kuragira intama ziwe kandi yaramuhemukiye, yahavuye abo umutumwa w'ubutwari na kwa kumupfira arahava arabishikako, kuko yabonye ko Yezu yamukunze akamuha akaryo ko kwisubirako. Kwamanira impuhwe abandi no kubandanya tubizigira nibyo bikiza. Ibindi byose byugaramira umuntu mu kibi ciwe bikaruhira kumwica, kandi nawe ntaco wunguka. Muri iyi nyifato y'urukundo kigongwe rwa Kristo, bene muri uko kubandanya twizigira abandi, harimo inyigisho nyinshi zotugirira akamaro twese. Iya mbere, ubuzima bwacu bw'ibanga n'ubutumwa twame twirukira Yezu mu rukundo rwiwe, kuko Yezu ntiyigera duheba na rimwe niyo twomuhemukira. Nguko atahevye Petero n'ivyo mwumva yari yamukoreye, niko natwe adashobora kuduheba kiretse ari twebwe tumuhebuje. Tumenye rero kuguma tumwizigiye kandi tumukunda, kuko wewe ni mudahemuka. Inyigisho ya kabiri, Yezu atugirira gutyo kugira ngo natwe tumenye kumwigana muri uwo mutima wiwe.
kandi birakenewe kuko mu mibano yacu ya misi yose ubube gito n'ubuhemu biruzuye. Mu buzima bwa politike y'igihugu ubuhemu n'uburyarya byariraye, kandi kenshi rero amayira dukunze guca dufata nayo ukurekera muri ico kibi wahemutse, aho kuraba ingene twosubirana mu rukundo ngo tubone kubaka imibano n'igihugu c'amahoro n'urukundo. Ayo mayira yo gucana n'amayira adashika, haba mu by'imibano ya misi yose canke mu buzima bw'igihugu. Yezu yaravyuye Petero amugira umutumwa nyawe kubw'impuhwe yamwumviye n'akaryo ko kwisubirako yamuhaye. Tugerageze kuza turigana ako karorero keza, kandi tubisabiranire muri uyu mwaka duhamagariwe gukomeza ekleziya yacu mu kuba mu bumwe n'urukundo be mu gusangira iby'Imana iduha. Imbere yo gusozera hari akandi karanga k'urukundo rwa Yezu twomenya, kuko urukundo rwa Yezu si urwo arirwo rwose. Yezu ariko arabaza Petero ati urankunda? Unona bakishura ati ego Mukama, urazi ko ngukunda. Yagumye aca aza aramubwira ati ragira intama zanje. Ngo urankunda? Ati ego ndagukunda, ragira intama zanje. None ivyo bivuga iki? Bivuga ko urukundo Yezu adushaka ko nk'abakristu n'abungere b'abandi ari urukundo wiyerekanira mu kumukundira biwe. Ndagirira abanje, niba unkunda aragira intama zanje, aragira imyagazi yanje. Inshuro zitatu zose ahejeje kumubaza ko amukunda acagira ati vyerekane rero mu kuragira intama zanje. Mu yandi majambo aturubika atubwira ati ugomba kwerekana ko unkunda by'ukuri, ntiwishinge gusa kuza kumbwira ngo Mukama Mukama ndagukunda. Vyerekanire nyabuna mu rukundo ukunda intama zanje, nukuvuga abo ushinzwe, abo muri kumwe. Ngiki ikindi kimenyetso cy'urukundo nyarwo ruranga uwa Kristu. None rero bakunzi b'Imana, kuri uyu munsi mwashimye kungirira yubile nk'umwungere wanyu. Kuri uyu munsi kandi twugurura umwaka ubandanye wo twatanguye mu mwaka uheze, werekeye gukomeza ekleziya muryango mu kugira ubumwe n'urukundo no gusangira iby'Imana iduha. Munsabire ngo mwene urwo rukundo ruba arirwo rundaza ishinga mwibanga no mu butumwa bwanje. Mwisabire namwe nyene ngo mu mibano yanyu ya misi yose no mu migenderanire yanyu ya politike n'iy'urudandazwa murazwe ishinga na mwene urwo rukundo ruhimpuwe uwahemutse, rukamuha intege n'ubutwari bwo kuba ico yatorewe no kurangura neza ico atumwa muri iyi si. Imana yakoze yaduhaye uyu munsi mwiza, ninahazwe ubu no myaka yose, kandi ibandanye bampezagirira mwese. Amen.